Ndabahaye ikaze nshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutse kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakureho matohoza haba muri politike mu nkino mwiperereza mu gateka kazi na muntu mu makungu ndetse n'andi makuru yose haba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri ino saha. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ari niteka n'umunezo ntangere byusubira kubaha yambo mwanywanyi ba Isange TV imbonesha kuri imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Ariko rero ndabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri ino saha. Amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe amatora ngaha mu Burundi yimirije ay'abashinga amateka abajenama ndetse n'abakuru b'imitumba muri uyu mwaka wa 2025 muri Ruheshi ndetse nayo mu mwaka wa 2027 ya umukuru w'igihugu. Ibyo byose rero biri mu bintu biriko birategurwa mu migambwe itandukanye ndetse n'abari hanze y'igihugu mu bari barahunze nabo bakaba barimo baritegurira gutahuka ngo barabe kungene n'abazo kwitoza mu bibanza bitandukanye haba mashinga amateka mu bajenama ndetse no ba nyumba 10 atandukanye ndetse no ku urwego rw'umukuru w'igihugu. Nuko rero bishikirizwa na bamwe mu bajejwe ibisata bijanye n'amatora ngaha mu Burundi bemeza ko abatari bakeyi bariko barahurumbira ibyo bibanza bitandukanye mu matora kugira ngo barabe ko bazobitsinda. Ibi kandi biruko mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko mu gihe atazokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije wa 2027 ibintu bishobora kuzaba bibi cyane, akavuga ko azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu kandi ngo nta na kimwe kizomubuza. Ibyo kandi biruko mu gihe abanyagihugu nabo bafise ubwoba ntangere bakavuga ko mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye azokwitoza muri ibyo bibanza ngo ibintu bizoba bibi. Ibyo kandi biri gutyo mu gihe kandi Hussein Rajab nawe avuga ko ngo kuri ubu ngubu yamaze gutahuka ndetse nawe afite ububasha bwo kuzitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gusa kuri ubu amasoko yacu atubarira ko kuri ubu Hussein Rajab ngo yoba yamaze gutabwa mu mvoto yagirizwa ko ngo hoba hari ihonyabwoko yasize akoze na cane cane ko ngo yoba yaragize umugambi nawe yafatikanyije n'abandi mu gucaka gutembagaza intwaro yo wari president w'u Burundi Petero Nkurunziza. Kuri ubu rero Rajab atawe mu mvuto arafashwe n'igipolisi ngaha mu Burundi, akaba rero bivuga ko yoba yagambaniwe n'umukuru w'igihugu ndetse afatikanyije n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyiriteka Reverien Ndikuriyo. Ibi rero bikaba ari ibintu bishavuje cyane mu gihe Hussein Rajab ngo yari inshuti n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyiriteka Reverien Ndikuriyo, gusa gushika ubu bakaba bamugambaniye. Mu yandi makuru amatora bivuga ko ngo yobaraye abarundi bose ijwi ngo ry'umushikiranganje n'irya twebwe abakozi bo mu nzu arangana yose. Ibyo rero bikaba byashikirijwe na Richard Manirambona arongoye amashirahamwe aho rikiwemwo abakozi n'abakoresha bo mu nzu KDT Burundi. Hari mu mubonano wabegwa bose n'amatora ya 2025 wari watunganijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe amatora seni kuva kwa 14 z'ukwa 4 2025. Richard Manirambona akaba muri uwo mubonano rero yashikirije intambamyi abakozi bo mu nzu bahura nazo ngo ku munsi w'amatora. Yavuze ko umukozi wo mu nzu yakwa uburenganzira bwo kwitoza canke ngo kwitorera washaka. Richard Manirambona akavuga ko aha ngo akaba yavuze kandi ko hari abakoresha baha ibikorwa byo kumesa n'ibindi abakozi babo ngo bakabanyegereza kurango ku karanga muntu canke ikarata zitora uburyo bakabaka uburenganzira bwo kuja gutora. Richard Manirambona yemeza ko andiko ubwo ari uburyo bwo guhungabanya amatora bikorwa n'abakoresha bamwe. Yarongeye kandi agira ati mu gisagara ca Bujumbura honyene hari abakozi bo mu nzu barenga 100,000. Abo bantu rero mu gihe bafashwe nk'iri
bakakwa uburenganzira bwo gutora no kwitoza kandi ari mu gihugu kirimo amategeko ntibiba ngo bitahuritse. Richard kandi abandanya asaba ko ku munsi w'amatora hasohorwa amatangazo asaba ko atamukoresha yo kugaranira mu nzu umukozi nk'uko bihora bikorwa mu kuvugira abandi bantu bakwa uburenganzira bwabo. Yagize ati mw'ishirahamwe iwacu turiteguye gukora icegeranyo c'abazoba bahohotewe kuri uno munsi bakabuzwa kuja gutora. Ico cegeranyo tuzoheza tugitange ku bajejwe intwaro umutekano ndetse muri iseni kugira abazoba babifisemwo uruhara bahanwe. Ivyo aho muherereye ngivyo rero ivyashikirizwaga kubijanye n'amatora ngaha mu Burundi yimirije yo mwaka w'2005 ndetse no mwaka w'2007. Mu yandi makuru kandi mu gihe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imirwano ibandanya kuri ubu rero umuryango w'ubumwe bw'Iburaya uragirizwa ngo ko uri mu gukingira kubutare mu kungukira ku butare buturuka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo rero bikaba bishikirizwa na bamwe mu babikurikiranira hafi. Itohozwa ryakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryigenga Global Witness ntirigira impuhwe. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bw'Iburaya European Union waravuzwe mu kungukira ubutare bwako rutabuva mu bibanza vy'amakuba ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bunyuzwa mu kinyegero buvuye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iryo dondozwa rivuga ko iryo tohozwa rivuga ko European Union itashizeho ingingo zikwiye ngo zo gukingira kwinjira kw'ubwo butare buva mu ntara zitandukanye ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Global Witness yemeza kandi ko mbere y'inama nshingamateka y'Uburaya yishinje ko ngo hadashizweho uburyo buhamye bwo gukemura ikibazo kiri mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho umutekano uguma usubira inyuma kubera intambara ziterwa n'umugwi witwaje urwanisho wa M23. Aragiscopu arongoye ibikorwa bya Global Witness asaba uyu muryango w'Iburaya guhagarika ubufatanye n'ibindi bikorwa byose bakorera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iryo dondozwa kandi rirerekana ko koruta iva mu ntambara zo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo zoba zifise inyungu ntangere kuri iri shirahamwe umuryango wa Afrika yunze European Union. Yongera kandi avuga ko kuba European Union hamwe ndetse n'ibihugu byayo bigize abaterankunga bakomeye ngo byahaye ubushobozi bwo kugira ijambo rikomeye bamwe mu bakorera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Akaranga mutima n'ingingo ngenderwa ko bya European Union ngo byo bategetse guhagarika ifashanyo zose zirejanwa ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iryo dondozwa rero riranashimikira ku cegeranyo c'inzobere za ONU casohotse mu kwezi kwa Nzero cagiriza Republika Iharanira cagiriza AFC ndetse na M23 ko yohereje ku buryo butemewe hafi itoni 150 za koruta iva mu gisagara ca Rubaya aho ahakorera ubucuruzi bwa koruta. Global Witness yerekana kandi ko imibare yemewe na leta ya Kongo yerekana ko iyo iyoherezwa hanze koruta ryikubye kabiri
iva hafi ku toni igihumbi ku itoni igihumbi mu mwaka wa 2021 ishika ku itoni 2023. Uwo umuheto rero wiyoherezwa hanze warabandanya kuzamuka mu mwaka wa 2024, aho ndetse mu mezi atatu ya mbere gusa ryararenganye toni 630. Ibi bikaba rero bitigeze bibaho ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka rero dusozera amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru haraza kubagezwe ko nuke gufyonda sabone ndetse na partage kugira muze murababambira kubona amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no munesha kwanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kure imwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza haba muri politike ndetse n'ahandi hatandukanye.